Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye kwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mw'izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Dusabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo ca mwene Siraki, ku kigabane cyaho cy'indwi kuva ku karongo ka 22 kugeza ku ka 26. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ukwitwararika abana. Ufise amasho yacungere, niyaba agufitiye akamaro yagumye. Ukaba ufise abana urabaha indero, ubigishe kubahana kuva bakiri bato. Ufise abigeme itwararike umubiri wabo, ntukagire mu maso hakeye uri kumwe nabo. Shingiza umukobwa wawe, uzoba uranguye igikorwa gihambaye, ariko umuhe umugabo w'incabwenge. Ukaba ufise umugore agushika ku nyota, ntukamwirukane, ariko akaba atagushimisha ntukamwishimire. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Alleluya, amen. Alleluya, alleluya, amen, amen. Bana b'Imana, ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca mwene Siraki, umutwe w'ijambo twisunga uvuga ngo ukwitwararika abana. Ukwitwararika abana, igira ijambo rero ryo kwitwararika abana rirakomeye cyane 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 ku bantu b'ababyeyi bari mu bihugu biteye imbere. Karongo ka 20 karavuga ngo ufise amasho yacungere. Ufise amasho no kuvuga ibitungwa, umuntu abicungere, niyaba agufitiye akamaro yagumye. Ngo ayo masho y'ibitungwa niyaba agufitiye akamaro uyagumye. 23 bavuga ngo ukaba ufise abana urabaha indero. Ngo ukaba ufise abana urabaha indero. Iri jambo rero rirakomeye cyane ku bantu bari mu bihugu byo hanze, bantu bari muri za Canada, Amerika, Australia n'ahandi. Iri jambo nagahambaye ku bavyeyi, kuko avuga ngo ukaba ufise abana urabaha indero. Hanyuma mukaba muzi ko mu bihugu biteye imbere batatwemerera guhana abana nk'uko iwacu abavyeyi baduhana. Umwana w'iburaya umukubise ni kibazo, canke umukankamiye ni kibazo, ariko kandi ntibisigura ko abavyeyi bamwe badagerageza kurera abana babo. Hanyuma kandi mu gihe benshi nabo bahetse amaboko kandi bari baravyaye canke baravyaye, bakakwa abana hejuru yuko bariko barabaha indero. Rero ijambo ry'Imana riratubwira guhana abana. Niko handitse, ntabwo ariko ziporana bikuye mu mutwe. Haranditse ngo ukaba ufise abana urabahana, urabaha indero. Urabaha indero, ubwo nukubaha indero nyene no kubahana birimo. Ubigishe kubahana kuva bakiri bato. Ngo ubigishe kubahana kuva bakiri bato. Rero mu gihe Imana iravuga ngo dufise abana tubaha indero, tubigishe kubaha abandi bantu kuva abana bakiri batoya. Hanyuma mu gihe tuzi ko mu bihugu biteye imbere babigishiriza ibindi, kandi wowe uri umuvyeyi ukaba utovuga, cyangwa uvuze naho ugasanga usigaye imbokoboko. Jewe barigeze gushaka kuntwara abana, barigeze gushaka kuntwara abana. Umwana umwe yagize agakosa n'umwe, kwanza nta n'ikosa ryari ryahabaye. Umwana yari afise allergy
ihita abari hanze baca babyumva ihita twacana mu nzu kubera imbeho. Rero hari igihe ayegereye wacu usanga atanguye kwiyaga. Mugabo umunsi umwe yagiye ku ishure yabyimbye ijisho, bamubajije acavuga ngo ni mwene we, ngo ni musaza we yamukubise. Musaza we niwe yagukubise? Ariga yitwa ngwiki? Acavuga mukuru we. Baca baja mu ishure kumurondera, bamubajije nawe teka ntabwo ari jewe, ni Little Brother yamukubise. Biba biraduze, basubira kwa wa mwana w'umukobwa yiga mu wa mbere, ahubwo ntiyari bwatangure mu wa mbere, yiga muri PEP. Bica birazugumba rero. Noneho umukobwa baramubaza, ese muhira mubayeho gute? Mama wanyu yaba bakubita? Ngo aradukubita, ngo mama aradukubita. Abakubita gute? Ngo adukubitisha inkoni, ngo na stika. Ngo adukubitisha ikirato, ngo n'inkoni. Okay. Baramudedaguza byose, baca baja kwa musaza we yiga mu mwaka wa 3. Baramubaze, tubarire, mama wanyu yaba bakubita? Ngo tubwire byose tubakingire, kuko umushikawe yavuze ko nyoko yamba bakubitisha inkoni n'ikirato. Ngo ahubwo ngo ujya mushikanje ngo niwe ngo yamagwana ngo na mutoyi wanje ngo kuri Jamprine. Mugabo byose barandika. Rero muganya mwana w'umuhungu ageze mu rugo arabibwira, kandi kubera ko narinzi ko ashobora kuba ngikosa, abana bari basanzwe bazi ko uwo mukuru yoba yarasanzwe bazi ko boba batwara abana kubera ababyeyi boba babakubita sinzi. Yego uwo mwana wanje araje arambira ngo mama nguzi n'amakuru kwishure abarimu bamwe bambaza mama wawe arabakubita, ati ngo mukanaka ngo yavuze ngo yuko wamudukubitisha inkoni n'ikirato. Urakoze mwana wanje, ntangura kumva ko ngiye guhangana. Rero byarabaye uko nyene, haheze iminsi mbona ikete mu iposita, naritotabuye ndarisomye, nambona ko bariko barambwira ko ntazi kurera abana, ko bariko mbese abana b'Imana. Muri make iyo kese yaraduze. Jewe rero narasenze Imana, mu by'ukuri cyabaye igitangaro cy'Imana kuba batantwaye abana 3. Urumva n'uwo ufise mu nda baramurindira bakamutwara, ukamuvyara ugaheruka kumubona, bagaca uhejeje kumuvyara bakubwira ati ta wundi nawe, bagaca batwara. Murumva ako n'agahinda. Rero nyagiye jewe narababwije ukuri, barankurikira, nababwize ukuri ati abana banje ni mubatware. Mugani mubatwaye kubera urukundo, mubatwaye kubera business yo murimo, kugira government izira bihembera amafaranga, murire ku bana banje mutaruhiye, mutavyaye, mutateye igisi. Ariko si urukundo mubafitiye. Ndabapfinze bana b'Imana ba Nyafrika bene wacu, hari igihe tuvuga ibintu mukanarakara. Mbese baba batwaye abana ngo bagiye kubarera neza. Abenshi mu bo batwaye barabaye ibirara, baranyoye ibiyayuramutwe, baragize iki, kuko baramutwara bakamubembereza gato, ariko iyo yegeye haruguru bamufata uko bishake, nawe akaba mu buhuru bwo gutembera iyo ashaka, akisanga ari mu bimogi. Ntibamubuza gukundana n'abahungu cyangwa gukundana n'abakobwa. Ibyo byose gwacu usanga umwana yapfiriye. Iyo kujya imyaka 18 baca bashibura. Urumva rero, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo turere abana bacu, tubahe indero, tubigishe kubaha. Twebwe ababyeyi togeje n'ababwiye ati mama wanje na papa barankubita, kandi bankubise naramenya ko nakoze ikosa. Bavuga ngo urumva sinzi kurera abana, nababwira ni jewe fise umwana, icyo gihe nari mfise umwana w'imyaka 22.
23 nababwira je umwana wa mbere ni umusore w'imyaka 28 namubyaye ngowe kandi namubyaye mfise imyaka 18 mangayitse naramukujije umwana wa kangahe afise imyaka 10 mwana nafa hari n'ibyagiye biratokeye bitanjohe ngaha bituma umwana wanje ndamusubiza iwacu kugira ngo yige imico y'iwacu kandi abone ingene mu Burundi iwacu abana bagomba kwitwara no kumenya akaranga k'iwacu n'imico y'iwacu. None je murambwira ngo je sinzi kurera abana abo bose nimo mwabandereye nubwo nagiye muri byinshi ariko gusa byarangiye bacutse nyene babonye baraje haraje wanje abantu kumbaza ngo baraje tuganire ngo kubijanye nabo bana ndababaza haza umumama nk'umwana nk'umukecuru n'undi mukobwa yari akiri muto bona baratuye barageze ku muhani wanje ngo tuzanywe nibi ndabaza uwo mumama wowe ubyaye kangahe ngo ntabwo ndavya we nta mwana ufise oya ndabaza uwo mukobwa wowe ufise abana bangahe ngo ntabwo ndashaka namubwiye ati mumvire imbere y'umuryango mugenda murondera umuvyeyi abyaye kuva ku bana babiri kuduga ubuvyaye rimwe sindamushaka amaze kubyara abana babiri kuduga abari bo murungika je tuvugane kuko barazi igiseke umwana n'ingene umwana umuvyeyi atwarinda kandi barazi ingorane z'umwana nayo mwebwe nimumve mu maso byageze aho barandeka rero Bibiliya ijambo ry'Imana litubwira ko tugomba kuha indero abana bacu tubaha indero siya kubona ibintu by'ibihugu biteye imbere ngo umugore ni number 1 ngo abagore twaratsinze ngo turi ba number 1 ugaca usuzugura umugabo wawe umwana hana aravuga rikijana ngo mama ngo shut up urazi kubona umwana wabyaye agutuka ngo ziba cyangwa kitora akagukubita akaguhurushi ari umwana ataramara n'imyaka 10 n'ingahe ibyo nabivuga kuko jewe nitanga ko karorero kubyo nibona ko rero dusenga Imana tuze turasaba Imana kugira turabe ukuntu Imana yoba hafi yacu kugira turera abana bacu ariko nyene ubwo nuko ibiri gatatu avuga ngo ukaba ufise abana urabaha indero ubigishe kubahana kuva bakiri bato ufise abigeme itwararike umubiri wabo ngufise abakobwa bigeme abakobwa itwararike umubiri wabo mbese umwana w'umukobwa nyimba Bibiliya ivuga ngo twitwararike imibiri y'abana b'abakobwa nuko Imana izi uko umukobwa aremwe twitwararike imibiri y'abana bacu b'abakobwa ntukagire mu maso hakeye uri kumwe nabo ngo ntukanezerwe ngugire mu maso hakeye uri kumwe nabo bana bawe b'abakobwa cyane cyane kuko uramusempatiza ibiki akabona ngiye ntukagire mu maso hakeye umwana w'umukobwa atashe sasta zijoro aho umwana anje karibu umwana w'umukobwa atashe 11 ntuziyo yarari ugacunezerwa mu mwana aratashe kandi yibereye mu byisi Imana rero itubwira ko twame tuberetse ko tubafitiye impungenge mu maso wame kandi niko kuri umwana w'umukobwa aragoye kurera keshi na keshi ibyo rero byo mvuga jewe nuko naje nzi ukuntu nagoye abavyeyi nuko nta bakobwa jene keshi nabyaye abahungu cyane agakobwa karacyari gato ariko nyene ncire ntanga karorero ngaho nyene na nyamukobwa wanje aracyari umwana w'imyaka ubu yarujuje imyaka 9 hirya yejo mugabo
impuzu nkeneye ko yambara aranzanga, ashaka kwambara amapataro kandi jewe sinshaka ko yambara amapataro, agashaka yambara ubuntu bwabo ndi iyo duhuye n'abandi ngo mama ngo this is clothing is beautiful ni mugabo wewe no. Kubera rero iyo turiko turasoma Bibiliya hari mirongo ndamwereka canke dusoma akumvira mukoze ko nawe akagira icyagize. Igihe kimwe nari nambaye ipataro ndi mu nzu ndi muhira, hanyuma arangira ngo mama ngo kuki wambaye ngo ipataro ngo kandi uzi ko godi ngo kandi uzi ko Imana iteme yavuze ko atabagore bakizira kwambara impuzu z'abagabo. Ntego ndayambaye kubera ndi muhira nije nawe nta bantu bo hanze baza kumbona, kandi ati keshi urazi cangereka ku jipo canke igikwembu, ati sishobora kurenga umuryango ngo nje hanze. Hari n'ahandi yabonye video ndiko nambaye ngo mama ngo ngaho ntena, ariko imaze gusoma muri Bibiliya naciye mpeba ibintu nk'ibyo. Rero twigisha abana bacu ijambo ry'Imana nk'uko Imana irivuga, ariko hari aho bigorana mugabo tuze turagerageza, kuko nitutabigira Imana izo biduharura ko nk'icyaha. Ibiri kane, ufise abigeme itwararike umubiri wabo anavuze. Ibiri gatanu, shingiza umukobwa wawe uzoba uranguye igikorwa gihambaye, ariko umuhe umugabo w'incabwenge. Ijambo ry'Imana riratwemerera gushingiza abakobwa bacu, kandi rikatubwira ati ushingize umukobwa wawe uzoba ukoze igikorwa gikomeye, kuko Imana irazi ko abana b'abakobwa nyene murazi umwana w'umukobwa aratwarira inda iwabo, kandi haseba umukobwa n'abavyeyi biwe, ntihaseba umuhungu yayimuteye. Umwana w'umukobwa arafatwa ku nguvu, umwana w'umukobwa arahura n'ibigeragezo bitandukanye, bakanamubesha bakamuhendesha utuntu tutagira mvura, bakamwangiriza ubuzima, bakamwononera ubuzima. Yozogeza igihe akibera mu bigera akironkera umugabo babana neza, ariko ugasanga rero izo nizo mpungenge Imana ibwira abavyeyi ko dukwiye kwamba twitwararitse, ntitukambe turiko turatwengera abana b'abakobwa ngo bahave binjejera ko twabahaye ubuhuru. Ibyo cyane cyane ku bari hanze tugomba guhagarara cyane. Hanyuma ikindi, Imana ivuga ngo umukobwa wawe umuhe umugabo aciye ubwenge. Aha rero niho hari izindi ngorane, kuko umukobwa ntushobora kumubwira ati rujya rugugiyemo ni rubi, ntushobora kumubwira ati nyamara ugiye mu barozi, nyamara bajya abantu ni babi, ngo baramaze gufatana n'umuhungu ngo byorohe. Izo nizo ngorane ziri mu ngo no mu miryango myinshi y'abakobwa n'abahungu bitoranira uko canke nyene ngo narakunze, kandi ibintu bitemewe n'imiryango ibiri, umukobwa ni iwabo w'umukobwa ni iwabo n'umuhungu, biri danger, ntabwo ari byiza. Turabandanya. Ibiri gatandatu, ukaba ufise umugore agushika ku nyota ntukamwirukane, ariko akaba atagushimisha ntukamwishimire. Ufise umugore atagushika ku nyota, ukaba ufise umugore agushika ku nyota, ngufise umugore agushika ku nyota ntukamwirukane. Umugore wawe arakora, ararima, aragira neza byose, ugasanga mu rugo ruratunganye, arubaha umugabo. Yewe hari n'abagore boza abagabo babo, babona abagabo batashe bakabashuhiriza amazi mbese ijambo ry'Imana rivuga ati uwo mugore ntukamwirukane. Mu gihe rero hari n'abandi bagabo ibyo umugore akora byose, cyane cyane iyo abagore umugabo n'umugore batoranye bataratera imbere ngo baronke ibintu, bamara gutunga umugabo agaca atangura kumubonamwo ko umugore ari umushambi. Iyo atizeho nk'ukundi agaca atangura kubonamo umugore ko atacyari imbere yiwe, agaca atangura kugirira nabi umugore kugeza naho amwirukana. Ijambo ry'Imana rirakubuza ngo umugore akubaha, umugore yakubyariye abana, umugore aroranya byose
ntukamwirukane. Gusa abagore benshi muri Afrika barirukanwa kandi bahohotewe. Abagabo benshi muri Afrika ndazi ko ari abagabo cyangwa abagore bozontera amabuye. Ntawa mugore nabonye batutse kandi yari karabahanura, ariko je ntacyo bizoba ntacyo bimbwiye. Igikuru nuko mvuga ubutumwa bwiza nkuko papa wanje yeza bishaka. Rero ugasanga bararonderanye ibintu bimeze neza ngo ujya ngo nitwaye tuberanye ngujya ngwapa. Ndibuka mu bagabo banje je narashinze ntaye kandi n'ubundi ndabivuga je nashakanye n'abagabo batatu. Umugabo umwe gusa niwe nibaza atigeze anuka ko ntize canke ko ndikijuju. Harimo umugabo yarambye ngo uri kirofa, ngo uri kijuju, ngo we mu bagabo banje bo muri Afrika babiri bo muri Afrika, umwe yarambye ngo wakijuju we, ngo uri kirofa, ngo nuzi ubwenge kandi andenganya. Uwo mu bihugu biteye imbere nawe yambwira ngo we ntiwize, ngo urumva ngo nicyo gituma ngo ntegerezwa ngo kurondera ngo umukobwa yamaze universite, ngo akiringwa agasugi agakobwa ke. Okay. Rero umugore wamutoye umubona, umugore warinzi yo wamubyarako cyane mukaja bajya bambaye impeta, mugabo nyuma ngo nimuberanye. Ijambo ry'Imana rero rivuga ati ntukamwirukane. Yesu wewe yavuze ati yemwe ati niwamwirukana n'ingorane. Ati Musa niwe mwahambiriye arabaha uburenganzira bwo kuhikete uwo basifatanye ubusambanyi, ariko si uko byari bimeze. Rero Imana rero ninezerewe no kwirukana umugore wawe. Hakaba tukarangiza havuga ngo ariko akaba atagushimisha ntukamwishimire, ngo akaba atagushimisha ngo ntukamwishimire. Ariko ijambo ry'Imana ntiritubwiye guca umwirukana. Oya, ntukamwishimire. Nimba atagushimisha gerageza uzuramuhanura, umusengere, hanyuma musenge Imana, hanyuma ibyo ataroranya neza biroranye. Bana b'Imana, ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turigeze je ngaha. Mukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana, murakoze. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen.